Mwaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri channel zacu za Black Media nkuko twabibamenyesheje nkuko twagiye tubabwira uko ubukiye ko bwije nibiganiro vyacu bigiye kuba bizabiraca kuri Black Media ni channel yacu ya YouTube tunabatumira kugenda munagira za subscribe mwe mutarazigira mukagira za partage mukagira ama commentaire kugira ngo mubashe kuba munadufasha ibintu bigenda bimeze neza cyane muhundi rero baramutse aho mugenda muherereye vyo mugenda murimo vyose ni kuri no munsi wa gatanu ni gerekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2024 birumvikana ku munsi wejo twari twababwiye mu kiganiro c'inkino cacu yuko haza kuba hari inkino za UEFA Champions League rero niko zarabaye nabyo tugaruka ko kuri no munsi uri hejuru nibyo tuzakuba tugaruka ko tubabwire uko match zagenze match zabaye zitari nke ama equipe mukunda za FC Barcelona ama equipe nka za Arsenal ama equipe nka za Bayern Leverkusen zari zigenda zimeze neza cyane ijwi rero kurumva kuri micro ya mbere ryajewe irahoza Bertrand Mr Hwange Mr Bukayo Saka sinda kwa DJ nyene nkuko muri ko murabibona hano kuri izino kamera turi kumwe na mugenzi wanje Ernike ndakuramutse cyane ndakuramutse umeze neza cyane nawe ni ku munsi weje twavanye ibintu bimeze sawa kumese weje twaciye atandukanye nizere kumeze neza cyane kandi nizere ko byose bipanze sawa umeze neza cyane nunda twababwiye ku biganiro byacu bigiye kuza biraca kuri channel za YouTube ni Black Media tugenda tunabatumira cyane kugira aba subscribe zigwire abantu babe benshi banadukurikirana navyo byo bari by'agaciro kuri twebwe n'ubundi byo bimeze neza cyane twari twabigarutse ko ku munsi wejo ni UEFA Champions League ubona ko kuri forma yabo nshasha ubona ko bariko bakina nk'abakina championnat bari batanguye kuba bagaruka ibintu bimeze neza cyane match zariko zari zabaye ku munsi wa kabiri zari zabaye ku munsi wa gatatu match zabaye neje no ku munsi wa kane match zitari nke zari zihari kandi zari zigenda zimeze neza cyane match zatanguye igihe cy'isaha 12:45 ubona ko match ya mbere yerekera huza equipe ya Feyenoord abo bariko bakira equipe ya Bayern Leverkusen zakubitsinda equipe ya Feyenoord ibitsindo bigira kuri 4 vyose kubusa ibitsindo byaje kuba byinjira byose muri mita ya mbere abasore ba Xabi Alonso abasore ba Bayern Leverkusen ubona ko batanguye bameze neza cyane ugiye kuraba equipe ya Bayern Leverkusen ne equipe novuga ko yatwaye igikombe ca Bundesliga ni equipe novuga ko uno munsi ari imwe mu ma equipe akomeye ku mugabane w'Uburayi ndetse no mu gihugu cy'Ubudagi ikintu uza nkavuga kuri equipe ya Bayern Leverkusen ni equipe novuga ko uno munsi kuba yarikitsinda equipe ya Feyenoord ibisindo bine byose kubusa novuga ko atakintu gishasha kirimo equipe ya Bayern Leverkusen ni equipe novuga ko iri mu bihe byiza ireve muri Bundesliga iramaze gutakaza arukino rwa batakaje mugu no munsi novuga ko kuba baje gutsinda equipe ya Feyenoord ibisindo bine byose kubusa ni equipe ya Bayern Leverkusen ubona ko iri hejuru cyane equipe ya Feyenoord ni nibitsindo ubona ko vyabonetse hakiri kare cyane igitsindo ca mbere canje ko bacinzizwa numwe mu basore bariko banitwara neza cyane muri equipe ya Bayern Leverkusen kuri no mwaka ndetse no mu mwaka weze umwana akiri muto ndavuga bita Florian Wirtz mu gice kabiri cyaje kuba gitsindwa na Alejandro Grimaldo ku munota wa 30 ica gatatu kiza kuba gitsindwa na Florian Wirtz n'umundi aragaruka ariyongera mu gihe uwitwa Timo Werner umunyezamu wa equipe ya Feyenoord naza kuba yishiramwo igitsindo kigira kane mita ya mbere rangira ari bitsindo bine ariko deuxième mita ibitsindo birabura ku basore ba Xabi Alonso tuvuga ko equipe ya Feyenoord nabo bashobora kuba bayijaniranje canke bwabaye bwabukomeza ndetse no kujera match kuri equipe ya Bayern Leverkusen novuga equipe ya Bayern Leverkusen novuga ko habayemo kujera intsinzi novuga ko arico coba cabaye muri deuxième mita sino muri première mita equipe ya Bayern Leverkusen ni equipe abonye ko yinjiye mu rukino iri déterminé usibye equipe ya Feyenoord niyo mpamvu novuga ko muri deuxième mita hariho kujera intsinzi ku ruhande rwa Bayern Leverkusen ndetse n'uyu mukoca Xabi Alonso ko baranahora bavuga ati twe twatsinze ibisindo bine muri première mita no kujera intsinzi kuko muri barazi neza ko muri weekend bafite match muri Bundesliga niyo mpamvu ubona neza yuko equipe ya Bayern Leverkusen première mita bagerageje kugerageza kurondera intsinzi muga muri deuxième mita bo baje bajera intsinzi bari baronse muri première muri deuxième mita baje kuba bajera intsinzi baje kuba baronka muri première mita ni Bayern Leverkusen ubona ko uwabaye man of the match y'urukino no mwana akiri muto bamwita Florian Wirtz mu gihe siyo match yonyine rekiraba saa 12:45 kuko na equipe ya Crvena Zvezda canke Etoile Rouge de Belgrade nayo rekiratana mu mitwe yakira equipe ya Benfica de Lisbonne kuva mu gihugu ca Portugal equipe irimwe abasore bameze neza cyane abitwa ba Angel Di Maria equipe irimwe abasore bameze neza cyane abitwa ba Nicolas Otamendi equipe ubona ko inamenyereye cyane
cyane ano mashampiyona ya UEFA Champions League kuko bakunze kuba banayitabira cyane ni ekipe ya Benfica yaje kubibikora neza cyane n'ubundi baza kuba batsinda ibitsindo bigera kuri bibiri kuri itsindo kimwe ca Crvena Zvezda canke Etoile Rouge de Belgrade. Imitsindo byaje kuba batsindwa na Aktokoglu ku munota wa kare cyane w'icenda mugiye ku munota wa 29 witwa Koku nawe yaje kubashiramwe ikitsindo ca kabiri ariko kiza kuba kigomborwa ku munota wa 86 n'uwitwa Milson. Match za kubirangira ari bitsindo bigera kuri bibiri ku gitsindo kimwe ca ekipe ya Etoile Rouge de Belgrade. Benfica nayo ibayinjiye neza cyane muri Ligue des Champions na cyane murimo forma shasha kuko urabona ko basaba amanota kugurije muri ryama ekipe abari kari qualifier neza cyane. Angel Di Maria ku myaka yiwe 36 umusore akomeje kwerekana yuko ari umukinyi mwiza cyane w'igihangange n'ubundi yaje kuba togwa nka man of the match kuri urwo rukino. Benfica gutangura neza navyo urabiha isanami ya ikintu bavuga kuri ekipe ya Benfica. Ekipe ya Benfica ni ekipe imenyereye UEFA Champions League, ni ekipe navuga ko akenshi yamayitabira ihiganwa rya Champions League. Ikintu bavuga kuza gutsinda ekipe ya Etoile Rouge navuga hata surprise yabayemo kuko ni ekipe ya Benfica ubona neza yuko yari hejuru cyane ekipe ya Etoile Rouge. Ikintu bavuga kuri Angel Di Maria n'umwe mu bakinyi yaciye mu ekipe agiye atandukanye nka za Man U, za Real Madrid, n'umukinya afite experience, n'umukinya amenyereye amahiganwa mpuzamakungu, n'umukinya uvuga ko kuba yigenje neza ku munsi w'ejo ari kimwe mu bintu ubona ko novuga ko mu wiswe Angel Di Maria ari kagerageza kugaruka. Novuga ko yakinye football nk'iyo twamubonye kakina muri equipe ya Real Madrid n'ubwo ubona ko ari kagenda kure. Yaje mu equipe nka za Paris Saint-Germain agenda bikora neza. Mugana Angel Di Maria nabona ko ari kagenda kure ariko no gusezera muri equipe nationale ya Argentine. Novuga ko yari kagenda yitwara neza ariko atsinda equipe ya Etoile Rouge. Novuga ko ari kintu kiza kuri Angel Di Maria ndetse na equipe ya Benfica kuko intsinzi ya mbere iragufasha gutegura izindi match uri kurakina muri UEFA Champions League. Intsinzi ya mbere iragufasha gukina izindi match uri kuragenda ukina muri UEFA Champions League. Zozari match zariko ziraba igihe cy'isaha 12 n'iminota igera kuri 45. Mu gihe cy'isaha 3 hari hategekanijwe kuba match zigera kuri 4 kandi uko byari bitegekanijwe ni nako nazo zaje kuba zinaba. Match ya mbere tuza kuba tunahera ko tuninjira ko ni match yariko irahuza ekipe ya Atalanta de Bergamo bariko barakira cyane ekipe ya Arsenal. Bariko barabakira ku kibuga aciza cyane hariya mu gihugu c'Ubutaliyano, ku kibuga ndavuga Jewish Stadium kabisa, ni kibuga ciza cyane cha ekipe ya Atalanta de Bergamo. Muhagarikizi yari witwa Clement Turpin, umusaza kuva mu gihugu c'Ubufaransa, niwe yarahagarariye ubwo rukino. 11 baje kuba batangura mu kibuga ku mpande zose, ndavuga kwa Atalanta ndetse no kwa ekipe ya Arsenal. Yarowita Marco Carnesecchi, Berat Jim City, Isaac Heine, witwa Sidi Kolasinac, David Zapacosta, Martin Delune, Ederson ndetse n'uwitwa Matteo Ruggeri. Mu gihe Charles de Ketelaere, Matteo Retegui ndetse na mugenzi we Demora Rukmani nabo barako barondera ivyo bitsindo, ndavuga ku ruhande rwa Atalanta de Bergamo. Kwa Mikel Arteta yari David Raya, Julian Timber, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Benjamin Wise, Kai Havertz, Thomas Partey, Declan Rice, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ndetse n'uwitwa Bukayo Saka nabo bari ibabanjemo. Match iraba barakina, ekipe ya Atalanta irahiga ivyo bitsinda ariko biranka, ekipe ya Arsenal irahiga ivyo bitsinda ariko biranka. Match za kubirangira ubusa ku bundi ku mpande zose kabisa, atamuntu n'umwe aje kuba aronka intsinzi. Ariko hagati aho ekipe ya Atalanta yari yaranse penalty ku munota 51 iza kubiterwa n'uwitwa Matteo Retegui, aza kuba yitera ariko umunyezamu David Raya umupira ukoramo, biza gutuma ekipe ya Arsenal iguma mu rukino, biza gutuma ekipe ya Arsenal baronka inota rimwe bari kuye mu Butaliyano. Ekipe ya Arsenal barananiwe na ekipe ya Atalanta de Bergamo, bavuye gutsinda Tottenham muri weekend, ndavuga muri Premier League, ariko bashitse kwa Atalanta biranse. Tuvuge ko Arsenal nayo ivyabo muri Ligue des Champions batarashobora kuba batora kuko no mu mwaka weze ibuka neza cyane ko batageze kure hashoboka nkuko twari tuyiteze canke nk'ubukomezi twari twabonye kuri ekipe ya Arsenal. Ikintu waza nkavuga kuri ekipe ya Arsenal ni mu ekipe ubona ko ariko yerekana ubukomezi bukomeye ku mugabane w'Uburaya kuva babaza ni wiswe umukoca Arteta, urana ko hariho byinshi yaje guhindura muri ekipe ya Arsenal. Irevre ku munsi w'ejo novuga ko nk'abakinyi nka bose batanguje mu kibuga, Declan Rice yari mu kibuga, Bukayo Saka yari mu kibuga, Martinelli yari mu kibuga, Gabriel Jesus yari yagarutse, inyuma William Saliba niho yarari. Mugabo novuga neza yuko ekipe ya Arsenal yikura amazina guma garuka na ko ari yandi nyene ekipe ya Arsenal. Ivyo Bukayo Saka aramaze yari mu mvune
mugari yagarutse mu kibuga mugano kwa kwa equipe ya Atalanta nayo bagenda equipe ubona ko imeze neza utibage ko na equipe yerutse kubikina Super Coupe yo ku mugabane wa Buraya aho baje ko batsindwa na equipe ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri 2 ku busa ariko ukabona neza cyane ko ari ya equipe nayo yari yakinye ku munsi wejo tuvuge ko equipe ya Arsenal kuronka inota rimwe navyo bashobora kuba babiryohererewe kuba banose inota rimwe kanatsinda ubona ko bana ariko ino mu gihugu c'Ubutaliyani ikintu novuga inota rimwe kuri equipe ya Arsenal mwanya mwe novuga ko bari nezero undi mwanya novuga ko ditari bikwiriye kumatari bakwiye kuronka no gutana amanota 3 ko equipe ya Arsenal ni equipe novuga ko uno munsi uravye gihagarara ifise mu gihugu c'Ubwongereza imwe mu equipe ubona ko akomeye cyane imwe mu equipe ubona ko azagatanga challenge kwa ama equipe nka za Man City equipe ya Arsenal novuga ko uravye Arteta amajambere yashikije imbere y'urukino abantu henshi babona ko equipe ya Arsenal ishobora gutahukana amanota 3 yakuye mu gihugu c'Ubutaliyani yakuza kunganya igitsindo kimwe ku kindi novuga ko equipe ya Atalanta yakoze akazi keza kuri bo mugabo Arsenal novuga ko bobo ushwa yabo ni hari meze kuko dukunze no kubona muri Champions League binabagora mwaka wese uranze ko equipe ya Arsenal nyene ntiyashitse kure muri UEFA Champions League mu gihe imatch yindi yari kiraba Brest yari kiratsinda Sturm Graz ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe Atletico Madrid bafashijwe na Antoine Griezmann yanabaye man of the match urukino baje kuba abatsinda equipe ya RB Leipzig ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe Antoine Griezmann ndetse na mugenzi we Jose Maria Jimenez nibo bari baje kuba babona ivyo bitsindo bigera kuri 2 ku ruhande rwa equipe yande ku ruhande rwa equipe ya Atletico de Madrid mu gihe kwa Leipzig hari hatsinze witwa Benjamin Sesko match yindi ya nyuma tugira tunagaruke ko tunarangiza ni match ya Monaco ku kibuga cyabo ciza cyane kabisa Saint Louis 2 ubona ko barako barakira equipe ya FC Barcelona yari witwa Arnaud Ridoff umunya Pays-Bas kabisa niwe yari karahagaragira ubwo rukino Philippe Kone yari mwiza mu kwa Monaco mu gihe Vanderson Tirokera Mohamed Salisu ndetse na mugenzi we Wilfried Singo nabo bari mu mutima wa defense Denis Zakaria Lamine Camara Magnus Akliuch Takumi Minamino Elias Ben Segire ndetse na mugenzi we Bril Embolo bari batanguye mu kibuga mu gihe kwa FC Barcelona yari Marc-André ter Stegen Ariandro Balde Inigo Martinez Paco Barsi ndetse na mugenzi we Jules Koundé mu gihe Eric Garcia Marc Casado Rafinha Pedri Lamine Yamal ndetse na Robert Lewandowski nabo bari batanguye imwe neza cyane match iratangura ubona ko ama equipe yose ariko aragomba gusatira ubona ko ama equipe yose ariko ararondera intsinzi yaba FC Barcelona yaba equipe ya Monaco ukabona ko bose bari kwakina jeu wabo jeu y'amapasi aha naha gukura iburyo jani bubamfu gusha hagati mu kibuga kuri mauvaise relance y'uwitwa Marc-André ter Stegen yaje kubarondera gutanga ibaro kwa ku musore Eric Garcia ariko umusore kabisa ndavuga wita Lamine Camara aza kuba amuca imbere umupira arawutora awuhereza mugenzi we ndavuga wita Elias Ben Segile aza kuba akora ikosa uwitwa Eric Garcia ikosa naryo mvuga ko uwitwa Eric Garcia atabaye ngombwa kuba yari kuba yakoze aza kuba ahabwa ikarata itukura direct kabisa biza gutuma ku munota w'10 wonyene urukino equipe ya FC Barcelona basigara badakwiye imbere ya equipe ya Monaco vyaje kuba binabaviramwo kwata kwa bikomeye vyaje kuba binabaviramwo guhangayika ku rwego rushimishije ko equipe ya Monaco yabatatse equipe ya Monaco ibatsa ku muriro biza gutuma hakirikare cyane kabisa imbere yako tuja no kuruhuka umusore yitwa Akliush atereka mu gitsindo ciza cyane ubona ko yabanje kuba akubura defense nka yose ya FC Barcelona aza kubara igitsindo ciwe ca mbere aza kubara nk'igitsindo ciwe ca mbere ndavuga uwitwa Akliush ariko bagira baje kuruhuka ndavuga umusore Lamine Yamal ku pasi witwa Marc Casado nawe yari yaje kuba ahuza amarira equipe ya FC Barcelona aza kubashaka igitsinda abantu baravuga bati FC Barcelona nivyo yari geruje ariko nabo barako barakina baje kuruhuka ari igitsinda kimwe ku kindi ariko bavuye kuruhuka n'ubundi kubera kuremerwa kubera kuruha gutangura gukira ku munota w'10 mudakwiye navyo bisaba inguvu nyinshi cyane mu gihe bari kukuna na equipe nayo wabona ko yakwimye umupira bikomeye ku munota wa kangahe hariya ku munota wa 71 witwa Ilnikena umusore w'umwirabure kabisa ku burangare n'ubundi bw'aba defenseur ba equipe ya FC Barcelona ndavuga witwa Jules Koundé na mugenzi we Paco Barsi na Inigo Martinez aza kubatereka mu gitsindo bari bamwibaza ngo ari muri offside ariko basanga si yari itsindo ca kabiri kibakigiyemwo FC Barcelona ibona gutakaza imatch yabo ya mbere muri UEFA Champions League kuruno umwaka batakariza imbere ya Monaco FC Barcelona yatakaje Eric Garcia ariko se wamukiye rasanzwe kuba natangura mu kibuga buri munsi ariko nabo byaje kuba binabakora ko batakaza amanota agera kuri 3 bone ya ikintu noza nkavuga equipe ya Monaco ko yasinze equipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo novuga ko
ni Barcelona ko wiswe Eric Garcia yamaze kurya carton rouge hageze abakinyi ubona ko ariko barasufura mu kibuga equipe hageze igihe iraremego ikintu rero noza nkavuga equipe ya Monaco isigaye mbere sinze equipe ya FC Barcelona ko no muri match amicale equipe ya Monaco yari yatsinze equipe ya FC Barcelona ikindi naco nogaruka nkavuga equipe ya Barca batakaje irevuru kino rwabo rwa mbere basizwe na equipe ya Monaco novuga ko uwiswe Hansi Flick yariko yitwara neza muri La Liga muga muri Champions League match yo ya mbere aje arayitakaza novuga ko hariho byinshi bagiye kuba banakosera ko equipe ya FC Barcelona no carton rouge yawe Eric Garcia yaronse ku munsi we ni imwe mu bintu byatumye equipe ya FC Barcelona ivyo bari bateguye gukina mu kibuga bisa nk'ibihinduka ku majambo Hansi Flick yari karavuga ati tugiye kuba dutegura izindi match ati byaje kuba bituyangarana mu minota ya mbere byaje kuba bituma dutakaza ndetse nayo mahirwe yo gutsinda ariko ngo tugiye kuba dutegura izindi match Rafinha ati ntabwo twabaye buyangare mu mutwe cyangwa byagende gute ngo ariko ngo habaye cyitwa malchance ati kuko natwara ubwo buryo twaje kuba tunahusha biza gutuma tunabura n'ivyo bitsindo rero nuko byari bimeze muri UEFA Champions League ku munsi wejo wa kane neza na neza birumvikana Atalanta yarekiranganye na Arsenal busa kubundi Atletico Madrid yariko iratsinda RB Leipzig 2-1 Brest yariko iratsinda Sturm Graz 2-1 Monaco yariko iratsinda equipe ya FC Barcelona ibitsinda 2-1 mu gihe Feyenoord yariko iratsindwa na Bayern Leverkusen 2-0 equipe ya AFK Crvena canke Etoile de Belgrade nayo yariko iratsindwa na equipe ya Benfica ibitsindo bigera kuri 2-1 Bona Yannick ndagushimira cyane kuba wabanye nanje ndagushimira bwana Bukaresa tubashimire mwebwe mwese tunababandanya kubandanya tubatumirira canke tubahimiriza kudukurikirana ku mbuga zacu ni Black Media ushobora kugira subscribe utarayigira ushobora kuduhana za commentaires kadufasha byinshi cyane kadufasha muri byinshi cyane kabisa nk'impanuro canke ivyo mamugenda musaba mukagira na za partage kugira ngo ibiganiro bibandanye kuba abikurikirwa canke bisangizwa n'abandi cina anje ndabashimire cyane yari irahoza Bertrand kuri micro ya mbere nari kumwe na Ernike witekabaha amafaranga amahoro ndetse no mugisha umubanyi no mu byanyu turabakunda cyane ciao ciao